Ese message ivuye kwa Big Fizzo yavuze gute arakeneye ko muririmbana indirimbo iri message direct kwa Big Farias ati Isaac ndagutumye mu kirundi ciza gene mumbwirire Emery SUN Big Fizzo arasavye turirimbane indirimbo cause umva ubutazi by'isi yabyitigiwe nitwari dukwiye gupfubusa hamwe na ubujyajya abisi buzuye ubujyajya amashari n'inzigo ni byinshi zaramukoze ko amavuga ati so amazing sasa ujya mukuru wanje nukuri nta na kimwe kibuze kandi none nuko nyine aha rero inaitwa umbazuka byeza kabisa Isaac TV ho Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 numunezero ugeretse ku wundi gusubira guhura namwe bakozi ba Isaac TV uno munsi n'undi munsi mwiza cyane uno munsi rero nukuri bafite ikiyago ciza mvuze ati ndabafite ikiyago ciza ni exclusive interview special mvuze special murashaka kucamuza ati nibikiza kiko utangura dutera ubwoba uno munsi nza kuvugana n'umu artiste wacu Emery SUN n'umuririmbyi wa kera 2 n'umuririmbyi abishatse aripoterera abishatse akagaruka 3 n'umuririmbyi natumwe ko n'abastare bakomakomeye mu Burundi ku bintu byinshi bitandukanye bantumye ndamubaza byose azakuduhagira kwinyisha ariko kandi ndabibutsa yuko aheruka gusora indirimbo nziza cyane oya simpere kuri umva reka mere abisi buzuye ubujyajya Emery SUN tuzokwana mana yanjye afite numu artiste for sure arandika cyane nariko ndavuga najya n'umufana w'umuziki w'Uburundi turayagara Isaac hari umuririmbyi jo niyahe w'umuziki nzo cyane bakurikirana umuziki w'Uburundi atinde Emery SUN no turi kumwe nangaha reka namusabe igere Emery soke yabasi baba reka voilà reka je namwegere Emery SUN Isaac baba meze neza ndashima man meze neza nawe nuko ndagiye kukubona bro Isaac ko umusa neza nubu wabongira nk'abantu ngo ubuntu bw'Imana shaje meze neza ndashima Imana amakuru y'imizi ni meza cyane ntabwo ndanagiye kubera ko uranteye iteka mugabo awucishe ku cyuma cyawe hariya oya kandi ndabizi yuko abarinzi bakera abastar bakera murafise ubuntu bwo kubaha abamenyesha makuru media muri rusangi biri mu bintu bibaranga cyane biratandukanye cyane n'abajene baje mu muziki vuba amaze kubita hits 2 3 aca buri umenga byose byarangiye wibaza ko bari kubera iki biriki barimvyi bakera mucumva neza ko akaranga ko kubaha cyane ibinyamakuru n'abanyamakuru mu kigafise ariko abarimvyi bagicaru kumenga sivyo bari nibaza ko bo 6 zirabakanga bakaca babona yuko barengeye abandi bantu bose ariko bakibagira yuko kugira ngo twege abakira twatahuye yuko kugira tunavuzwe cyangwa tumenyekane ari kubera ko ari abamenyesha makuru amaradiyo so usanga dufise kiya kintu cyo kubaha kubera tuzi agaciro batumariye so aba nabo babagishushe hama abako bakuse views YouTube babikwiye bavuga ati ntabone tworondera ariko mu kintu nasanze nuko nta murimbyi ashobora kubaho hatariho media no kuvuga ko ushobora kuvuga ko wowe uhitinze ariko media itari kiragufasha ugasanga uri nico ituma nabandi ko nabwira abantu tego turakeneye radio turakeneye ama TV online turakeneye vlog ama website bajya bose turakeneye kuko kugira ngo ubu artiste bajya gufashe ucu mu artiste rero iyo utangiye kubagara ko
nje ndaza aba artiste ubu batacyumvikana kandi ugiye kubaza igituma byababwiye ati ngo baratugaye ko urabatelefona ntibakwitaba ubaye ikiganiro bakagukwepa nuko ko ntiba aba artiste bashasha ugushita kwabo no kutubaha media no kutubaha aba journaliste no kutubaha ama TV online 6 ni kintu gitoyi cyane ariko gifise kugira ngo ugire iyo hit hari abantu benshi bagupushinga rero umaze kumenya yuko apara y'ya studio n'ya video bajya gukorera ubu hari akazi kandi bagakora bicaye muhira ukibaza ngo barakujana barikora jana mugabo nibo bakuduza cyane gusumba. Nice kabisa ndibaza iyi ni nyigisho ni message nziza cyane tugiriwe amahirwe bamwe muri abo baririmbyi bakabona bino biganiro birashobora kubafasha. Emery Sun kwanza big up jereka mbere kuri big up respect. Emery Sun hero sora indirimbo abisi indirimbo novuga yuko ubujyajya like ya ubujyajya indirimbo yakanze abantu benshi cyane je nkibona wanashimona rayiciye ko kwanza ndayumviriza sinayitahuye ngatirindira mwijoro ndavyuka ndayumviriza sinayitahuye ndavuga ati rindira buke bwaho ndayumvira impamvu Emery Sun yaririmbye ubujyajya bariko bamubwira ko ubujyajya cyane canke hari ngorane nyabaki. Isaac urabona isi tubayemo ubu ni isi irimo injyajya abantu b'injyajya benshi cyane abo bibaza ko ari abagenzi urazi ko kenshi umuntu usanga afite abagenzi ariko kasanga basanga nibo bakwararaza abo bajya bari wizige nibo bavuga ibintu byawe niyo si tubayemo biragoye kugira ngo uronke umugenzi w'ukuri so injyajya yaje gutyo ndiko niyumvira kubiba mu buzima bwa misi yose bon cyara ababingize ko bangize ko bujyajya tubana zikora abagenzi ariko sijewe jenyine nasanze ari kibazo kiri mu bantu benshi aribwo buzima babayeho urabona ko hari naho mvuga ngo baraturoga bakaduha amasumu ugiye kurabana ahantu abantu benshi kumabidoga ngo babahaye amashano babahaye amasumu ariko umuntu aguma ariho bashobora kukuroga umunsi ukavyuka ukagenda ugakira kubera ko umuntu agenda hageze rero nashaka kuvuga ubujyajya bwabo ko ushobora kugira ko ubujyajya ku muntu ariko hari umunsi hataragira ko apfa nagenda kandi ntushobora kuzibira umugisha wundi muntu urashobora gutangura nko kuko bavuga ati je ndagize TV online yanje Isaac TV hari abantu bavuga ati Isaac unavya zoshobora tugira umuntu muto urumva ariko uno munsi barakuraba bakumva ati yabigize gute kuko tuzi byo zoshobora hari n'abantu mu bagenzi bawe bakugwanije kandi urutwara abagenzi bakugize ko ubujyajya rero mu buzima bwa misi yose abajya abantu bamubariho bama bariho ku kote zose yabajewe yabuwundi rero n'ubuzima bwa misi yose twabayemo bwatumye numva no kwandika indirimbo bwambwira abantu ati nimba bo guhishana no munsi nimba bo kuroga nimba bo kuvuga nimba bo giriki ureme imana si umuntu tuzokoma turiho. Nice muri message ya ubujyajya ndagusabye ndirimbire verse ya mbere hari ikintu ndakubaze gato iyi mani guhinduriye amateka n'abantu bahindura imvugo bahora bakuvuga ko iyi mani guheza agiye kugurura inzira sinkubesha na shetani arakwegera akakubwira umujama yo abatakwemera nabo bakakwemera abakugwanya nabo bakakwiyegereza abisi buzuye ubujyajya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaki bagashaka kupfa ariko imana si Yohani canke Asumani iraturinda yo iraturinda cyane hari abaririmbyi bagenzawe bamaze kugira ko ubujyajya sinavuga ko bariho ariko monde yacu umuziki irimo injyajya gusa abaririmbyi benshi barafise ubujyajya ku bandi parce que akarorero no kubwira nuko muri ibyo Burundi yasohoye indirimbo n'abaririmbyi bangaye bazipostinga nk'ama page yabo ya Instagram ni bake
ariko amashaka gura akakubwira ngo bro ngo warashe umeua bro waturiye sasa bro nene aturiye wewe kwatara kimwe wakingitse utigeze basi bwati ba ni mukurikira indirimbo ya naka ngo no bujyaje rero eshi niko bameze ingeso zibiri ziranga injyajya ingeso ya mbere no kuvuga umuntu inyuma bavuga ko kumuvuga atari hari basanga nk'ubu wewe je turi kumwe ndakuvuga neza ariko ngiye ahani hashanda guponda Isaac wowe urahata Isaac wenda kwemera wewe uratesa nagenda yajama no mubono agapfa kubimubwira gusa ngo ntaje imyari mugabo nta nakimwazi ni urumva iyo ni injyajya ya mbere iyo ni cyambere kibaranga iya kabiri iranga umujyajya ni wa muntu yamakurondera hari ikintu agukeneye ko urumva kivuga ati bana Isaac no munsi ndakine amibihumbi 10 basanga umuntu aze n'amezi atanakuvugisha kazambara ku telefone Isaac wowe urazi kuri umujama wanje niko batangura kuvuga urazi kuri umugenzi nashaka ibihumbi 10 kwimvira n'uyu mujama kwigera ndondera atamayira afise iyo nubwo niyo n'ubujyajya navuga izo zibiri muri nyinshi ya okay Emery Sun sometimes uraza muziki ugapotira kubera iki Emery kubera iki kunyoteza abafans bawe umufana wawe umwe twariko turayaga kandi turaga muri situation zisanzwe like nari hanu tu muri salon ati jewe Emery Sun yahe umuziki uje ndabiheba kandi indirimbo bujyajya ariko iravuga muri salon nyene why unyoteza abafana kwanza uyu mufansi numubwira ko areme ntawo guheba tino tuvugana ndi muri studio kugira ngo ndamuryohere hama hari ibihe usanga umuntu abamwo ugasanga uracika n'intege kuba rabye ukora cyangwa ugasanga wewe ufise ibintu byinshi bigutwara kavuga ati none mu buzima nikihe kinyinjiriza gusumba ikindi ukaca wita kuri ikintu kikwinjiriza hama muzika ukora buhoro buhoro so ugasanga rero nkuko tubana ko umuji haragoye ubuzima buragoye muraguma yiruka ugasanga ugiye kuraba by'ukuri umuziki wacu turi kuri showbiz ya vide urumva turitapa ko dufise ibintu atari dufise nivyo dusugasanga ni twarabihawe urumva rero tukibagira ko ejo tuzosaza ejo tuzoba abantu baba papa no munsi je ndi kumwe na wewe ejo tuzoba dufise imvi tuzokwica tuvuga ati bana uribuka bya biganiro twakora abana bazotwaza ati none ko mwara abastari abandi mwara abajournaliste mukoma komeye ni giki mufise azo ari mu gihe twakubitise mu busaza so maze kwiyumvira ico uracubona ko kazoza gateye ubwoba kwiyumvira ko hari ibintu ubona ko bidafise akamaro cyane canke bitakwinjiza cyane ukabanza ukabipunguza ugakora ibikwinjiriza ariko ubu icyo kintu cyamaze kuba kuri jewe cyamaze kuba nk'igitutsi kubera kudasohora cyane rero nanje ndanka ko umuntu aguma ambwira ikintu gishobora kumbabaza kabiri nca ndavuga nti oya ibindi nzobikora ariko n'umuziki nzokora ko maze kubona ko abantu bose babishima ubu rero shaka kubanyoteza imwe ku yindi ya nuko okay ndaza kugaruka kuri points zibiri nyamukuru nazo nyene zanzanye hari abartiste babiri star babiri bantumye iwawe avant ndakeneye kumenya Emery ukoresha ibangiriye kugira ntusaze Emery je nakuze ndakubona ukunyene Emery Sun aguma binzo ukunyene aguma yibera ukunyene fresher ukunyene umujero ukunyene Emery twibiri banga behind hariki sport ya sport ngira sport nyinshi kandi bizi urumva artiste bakunda gym sa ngira sport nyinshi ngira sport nyinshi hama ukagerageza gufungura nk'ibyo abantu bavuga ngo urumva ngo je ngo aranuza mu batongo kuvuga ngo je ngo ibintu byatari nta byatari tujya ibyo abantu bose bafungura ariko ukagira sport hama ugatigita mu buzima busanzwe nk'abandi ariko ukaronka n'umwanya wo kuruhuka niko navuga ko iryo banga rihari ariko hanini ni sport cyane Kugira nibanga ko twomenya imyaka ya Emery Sun je ndakuze kandi umusaza ugeze ku agasa sindashikana 40 ariko ndi munsi 30 na 30 piga mwingi imyaka iragiye kabisa uri uhuye n'umuntu avuga ati abartiste bakera mwaratumara maje vraiment none amahiti yose mwagiye murakubita Emery Sun bagiye barajya amahiti mwimari iki kibazo uhuye n'umufanza kubaje ikibazo mu ishuri
Nanjye nashinda mubaza tabubu nabo bamaze iki bimariye iki abubu ntiharagira bariko bararondera kumbure bacavuga ati abarivyi yakira basitori kubona sinuru etage gwa Emery SUN ahantu kumva shop ya Emery SUN kumva ibiki ku mahit mwakwisa kera ntaco yabinjiriza neza ko atari systeme y'abaririmbyi ni systeme y'igihugu ni igihugu kitigeze citaho abaririmbyi kuko ugiye kuraba umuziki ntiwatanguye twebwe umuziki watanguye ba Canco wa Misi ba Nikiza David ba Kirundo Gerard bagina badutangura umuziki kandi kinababaje no muzo zomba batubwira ngo abaririmbyi ba kera barabaririmbyi baririmba neza iyo bavuze abakera batubwiye ba Canco wa Misi bandi ariko ugiye kuraba ingene bapfuye ingene imiryango yabo nubibayeho urumva ucubona ko ari kwa kwiyorobeka kwagumye kuhari ntabwo novuga ko barimbye barundi bigize bafatwa mu mugongo kuva kuri ziya ntuze peut-être ko igiye myaka yabo bari bagerageje ariko umaze kubona nk'umuntu nkujya yanditse indirimbo zigakundwa ya myaka agapfa akitaba Imana ameze ko yari ameze imiryango yasigara ntihagire na kimwe kura mu kazi ababo bagiye bagize uca wumva ko ari systeme y'igihugu itigeze yorohereza cyangwa itigeze yitaho kumenya uko yofasha abaririmbyi b'abarundi so sitwebwe rero ni so atanke ko ugiye kuraba mu bindi bihugu guverinoma niyo yahagurutse irabishiramwe inguvu iravuga ati abaririmbyi bameruku Kongo neza ko watangiye kubivuga ari mu butu yavuze ati kuva no munsi havuzwe indirimbo z'abakongomani biba birabaye Tanzania yarabonye ko Tanzania bo baranarihwa inyuma ubu baranarihwa indirimbo na leta urumva iyo zose ni ingingo zage zifatwa n'umukuru w'igihugu rero Rwanda nuko Uganda nuko amva hari ama strategy meshi atuma abaririmbyi batera imbere tanke rizo rero sarafatwa na guverinoma muguma muboneka ko muri abantu bibibwa urumva biranababaje kumva bakubwira ngo urumva kushango mwe murimba neza urumva uririmba neza ariko ugasanga umuntu ntigiye yumva ko ico yo guterera kugira ngo akazi kawe gatera imbere sawa uyo ni Emery SUN afite avyishiye bavyita mu Giswahili kisomi avyishiye ki diplomasi kabisa Emery SUN ari maririmbyi bize cyane niba mutavyo muzi warashimuse na licence ubundi mu engineer niyo mpamvu indirimbo ziyumva zisobanutse sana iyo umuntu aririmbye harakunda kuba ama system turi muri monde bavuga yuko turi muri monde ya show business showbiz Emery SUN akunda showbiz why showbiz ni imwe mu escrow showbiz ni imwe mfata nko escrow okay kubera ko showbiz twagiye tubona mu Burundi zazo kubesha abene gihugu kugira uvuga ngo gusa murazizi ni nyinshi ariko ugiye kura wasanga atakuri kurimo showbiz yari nziza yari kuba nziza basi yaba harimo no kuri na gutoya uko kuri kwa showbiz kuko utadukora wewe kubera ko nanka kubesha abantu Isaac genda kunda ko umuntu ambona uko ndi ntibeshere ngo ufise Bravo for ngo mfise ibi nibi gese shaka kubesha ndazi ko ibyadukora ni byinshi ariko wabona ushaka mwisho kubesha abe ntigihuge jo nkarengana bambona amaso ku yandi baduzonga bwa ati none bimwe yavuga byo biri he so showbiz yari kenewe mu gihe yaba ari nziza tubona ko ari ikintu yunguka ariko kugira ngo uyikore kugira uvugwe gusa kimbona ko ari ubwiswe urumva uri kurica ubwenge bw'abantu yumvire ko nk'ubu mvuze ati Emery SUN yaronse idiri urumva y'imiliyoni utangiye gutwenga na Isaac naronse idiri Emery SUN yamuzisha idiri y'imiliyoni 100 kono karore hama kaca wumva Emery SUN ejo baje kumuyora kubera ideni ry'umuriyoni umwe Niko ndivugira jewe ni showbiz. Umva mwakemuje ajya ku marezo sosio muranyandika ko Emery SUN aratesa ubagiye gutunga. Sawa. Hejo uzomba ko bafunze kubera umuriyoni. Kandi wewe gufungwa sangiri niyo kabisa. Yo gufungwa bari hiyo. Ariko ijya iwanje nagize ntiba ariyo. Bakaja bavuga kubera umuriyoni. None sha Isaac. Tuko turibeshe. Ego Isaac. Eje imbere y'abantu je nzobandiki. Abantu bazofata gute?
iyo ni ya mbere Okay. iyo ni showbiz imwe ushobora kugira niko mvuga ku ruhande rw'iwanje nayivuze abantu barakunze kandi barazi umuziki abakubwira histoire y'umuziki baca bavyumva ibyo ari tureke kwibeshera urumva ko ni showbiz ariko tugerageze kuvuga ibyo dufise Okay. kuko je nemeza yuko nitwavuga ukuri kw'ibiduhanze abantu bazobona aho tugwaye bahebe bavuga ati tubafashe none bari umuntu azagufasha ufise wasinye miliyoni 5 wewe kwanza musumbya amahera birakwiye yuko aba artiste munyegeza ivy'Iwanyu cyangwa ni vyiza ko tubibona kugira tubente hasi nawe bon mu artiste wese arafise ubuzima nk'uwundi muntu muri privé so birakwiye ko bimwe bitamenyekana ariko ni nk'ibiki udashaka ko Emery SUN abantu tumenya ubuzima bwe nka kujya bw'aho bayemwe bwo mu rugo kujya busanzwe ibyo birakwiye ko biguma ari privé ariko byo kwibeshera navyo ni danger. Okay sawa reka rero mu gusoza ikiganiro cyacu tuje kuri message ya mbere ni umuririmbyi Tiken Pablo uno muririmbyi muri gusoreka indirimbo umva indirimbo nziza bakuzi ba Isaac TV nukuri Emery SUN novuga yuko nuri uje utavyoroshe kandi ugira ama system ama video Pablo muri gusoreka indirimbo umva ndasavye sindi ko ndamugora cyane Emery SUN ko niko kazi kiwe araririmba dufashe turimbire couple gato yahajyana urebye mu ndirimbo ya umva yawe na Pablo utazi iby'isi abyita ibyiwe ntitwari dukwiye gupfa ubusa kwisi turi ingenzi tuhaca turengana iye tuhamara akanya nako Okay. Emery SUN ibintu vy'isi cyane umengura bikarira cyane. Urafise karamu kazi cyane ibintu vy'isi kuruta wanashima bishego. Kubera iki? Reka ndavuga nyine mu kirundi cyumvikana. Igishego umenga ntugikarira cyane. Ebari. Urashaka bafunga. No. Ni system musical, ni system ndaza. Ibishego je byarananiye kweri byarananiye siko ntobishobora nuna byandika banashima neza gusumba kujya abandi bavyandika ariko jewe ndi wa muntu rubundi nama niyumvira ejo hanje shayiza haki yumvire ko ejo navyaye bisabana urumva bacha bumva papa yaririmbye gidi ngo nyegera ngo gusugume urumva hama uyo n'umwana wanje azoba yarakuze aca yicara hama yicare hamwe n'abana bigana usanga kumubwira ati papa wawe wazi ibintu yaririmba papa wawe ntiyari seri bakashagenda kuri YouTube ziba zikiriho bashaka mu bishindimbo ziwanje ndasuka umwana azoba ari fiere yase nimba umwana atazoba ari fiere yase kwe kino biririmba neza ko tutogwanira ama 6 kuko ndazi ko abenshi azosigura ngo niyo yo sitwe tugezemwo ariko ku mwana ntizoba ari isi zobugezemwo uzoba ufise ukuntu wamutanguriye kumwereka indero nico gituma rero ndanavyirinda. Pablo mwahuye gute muri situation zawe ya umusaza abujya rero ikintu tanga kumuvuga ko Pablo ni umwana mwiza ubwa mbere uzohura n'umu artiste ugasanga ntiyishima afa kuganiriza nko attention wakera gose akakuganiriza n'icyubahiro gishi yagutahura kadahagaze neza Pablo hapana tika nayo mbongo iko vizuri bwana iko bien sasa umuntu ariye tike y'indege visa ibiki byose arenze biface ikintu rero gitangaje no kunucisha bugufi ego kabisa Kino nabavuze ngo hari wavuze ngo ingunguru zigaragara ndo zikoma induru urumva kujya rero abafise ibintu ntibavuga ego sasa cyane cyane Pablo je yarantangaje twahuye ahantu amaturi kumwe na bifesi turayaga ndamubwira ati bani cye tuze twikurira akaririmbo mutamba kuko kuna yarameze yavuze ko twokorana akaririmbo arambwira ati bani nta kibazo jina ndagafise baradugakore asha twagumana muri studio turakora ariko ubona muhakora wanashima jege namubona sanze ko ari n'umuririmbyi ariko maze kubona ukuntu yitwara nyene muri studio ndavuga wow yaranyigishije ko ushobora kuba umu artiste kwa muri simple urumva ukaba muri simple kandi
wari ufise nico wobivugira kwa byo wari ufise uruvugiro mugako muri simple tu wanashima n'abantu bakanaguhonyanga so maze kumwiga ko ibyo bintu turakora indirimbo turayiheza amutagorana sana umutananagorana n'umuntu sinzi ariko atari banga mbongo yarakoze jewe sinovuga ko yigeza amahera ya okay ntumene nk'aba artiste nawe kugenda nzokwibeshe hana kuvuga ati Pablo ari pika kama milioni 5 hivyo nagira cyo nshobora Pablo twakoranye nk'umukuru wanje okay mukuru wanje mu muziki ariko vyose studio video niwe yabikoze urumva nawe yabikoze Pablo afite system ngina ririmba hari abantu udashobora kumutahura ushobora kumvumenga Pablo ne muririmbyi aririmbisha mba ko ari Pablo kubera ko afise n'amastira aririmba wala kandi arisa numva ko afise identité isangije aririmbye uyu ni Pablo na stira gutwaramwo ni Pablo agutwara mu stile ya Pablo abana yiwawe rero n'umudarenzi wawe zenda ndashaka ubu nta mapiano ubu ni stile Pablo urumva hamawusha wiyabiti wana stile ziyo kuko nasanze kujya ari sage n'indirimbo akora ziba zirimo iyo sagesse icyo nkunda gusa ingene video ziba zirimo ubusirimu kuntu afise ubusirimu muri video afise ubusirimu buryoshye cyane bwishi cyane ariko ugasanga indirimbo aririmba ni indirimbo z'abantu bakuze urashobora kuba generation zacu nzibitahura ariko ari indirimbo z'abantu bakuze cyane Emery SUN umva nari nabuze n'itiro meze ukucana agatiro garantwaye umva akenda gakora se gusa igihe ejo nawe yaramera salama ariko umva tayari cyane umva n'itiro wow umva nanje umunsi wa mbere anyumvisha indirimbo naciye ndamwandikira azobikubwira niyaza naciye namubwira ati iyi niyo tuzokora baswe nari numvise message ndavuga ati uyu musaza nuko nyine zukimye itesa bakoze ba active mugende kuri channel ya Pablo mengeri kwa Pablo nyine Pablo Tiken murabiyo song ni video nziza cyane I know n'amasanamu barayabona tutarakunda kushishika n'amasanamu n'ama video gira babone neza voilà yo message ya mbere kwa Pablo like big up wakoze neza kuko naragereye no kumvugisha kuri WhatsApp kugira numve Emery SUN amuzi gute yambonye gute kujye ni wamugoye Emery ni umwana mwiza nta noma ifitiye urumva mwarahujije majambo maki message ya kabiri ese message ivuye kwa Big Fizzo yavuze gute yani bon ndi wa muntu nuba abantu badutanguriye muziki kuko mbanzi ubu ari jewe Emery SUN ndazi byo naciyemo mu muziki bajya nabo batanguye hari byinshi baciyemo so bajya namanda bita bakuru banje no kuvuga ko ari Fizzo hari Lolilo hari ba Sly hari benshi message rero mfisi wawe arakene ko muririmbana indirimbo iri message direct kwa Big Farias ati Isaac ndagutumye mu kirundi ciza gene mumbwirire Emery SUN Big Fizzo arasavye turirimbane indirimbo cause umva hamwe na ubujyajya zaramukoze ko amavuga ati so amazing ati apanizi gusa Emery SUN ndamuzi muri ivyo kuva kera yamya kaze cyane ku ndirimbo so ameze ingene byagenze nariko ndamubaza ibi ndabivuze nakabanga ariko ndamubaza numve abaririmbyi yumva cyane like yemera muri we yumva umenga afise dream maze Emery SUN n'umuririmbyi nyabakiwe mu Burundi wumva umenga ufise indoto kurimbana na avuga ati je afise indoto kurimbana na Emery SUN ndatangara cyane none byaraze ko muririmbana atuzugende bimumbarize Emery habuzi sasa ujya mukuru wanje nukuri nta kimwe kibuze kandi hanaheze n'igihe tuvuga ko zoririmbana igihe kinini ariko ugasanga ntibishobotse ntibikunze rero jewe Farias ndamwubaha gose ndamwubaha parce que nakuze ndamwumva kandi n'umuntu niyo duhuye jewe yamampanura nibaza ko mu bantu bampanura kenshi Farias arimo rero jewe umutama uti nta kibuze rero urabona ko ukiri fresh hariya
tiwe niyashika kineza ko niyashika nzona mwironderera amubwira ati tuje muri studio dukore. Wow. Kuko aza ko Jeffrey yazi vraiment navuga ko cyambo cyandimbo yiwe ni guyanje ndamwubaha ni mu grand frère wa sinzi ko abantu bamubona ariko je namubona mu bintu byinshi kandi ndamutahura gose gusumba. Kimwe mu bintu Big Fizzo nako ndamubaza akundira cyane Emery Sun. Like agukunda uko ngende indirimbo zawe zihiting ugasohora indirimbo ziryoshe zirimo message iri direct melody ziryoshe video nzit ata skendo nimukozi zikashikira abantu. Like tumenyereye yuko indirimbo zigira zihitinge gira abantu bazakire ariko zigira kwanza kambutiaje deja ro ataka muziki bari barakwibagiye gato umva yarazi kuzuza kwanza nakakiki kwanza uvurugane wachani wawa na wale nginde ku aeroport office sakuwoshi ngiye hanze cankaruka ibiro nk'ivyo ariko arabona ngoma pop kandi hit kandi nziza kandi abantu barayakira bice biramutangaza cyane avuga ati nukuri tuvumenga ndakeneye cyane Emery Sun ndamukeneye Silvu sasa ona na Fizzo nta skenda kigira kandi neza ko tazoyikiza tumubona ko ariko amazimisi ari mu zuguru yari na lolilo bijya n'ibintu bijya mu muziki biramaho urumva bijya biramaho urumva abashaka gucanga mu shatere sasa nta skenda akunda na wenyine umuntu w'amaskendo kuko yaratahuye genza ko azi gituma bikora so ndamwubaha rero mutama ati bana wewe ukava hariya mu maneje kino naho ameze ukundi ku uraza mukore urumva tuzokora kuko nanje sinovuga ngo arabinsavye zari indoto nari mfitse yani nibaza ko muri umwaka nimba no kuranye n'umuntu umwe canke babiri canke batatu nyaza ko Pablo wewe nawe nyiraza ko ari mutama nako manihora nanano badutanguri uwo narindindi yari Farias natarinda kubikubwira ko jene napanze yuko ashitse cyo turonderana dukore urumva rero bana amata by'amavuta nice kabisa mwavyumvise rero ebana Emery Sun ara confirminze kabisa pap collab yo na Big Fizzo son kabisa Imana dufashe rero ebana mu gusozera musasa reka mfata kandi ndagushimira ariko kandi ucugirwa ko nakajambo ko gasoni karugi muri Isaac TV Isaac mani bahezagiye merci sana kazi mukora karagoye anashaka kubabona duhagaze ngaha bakibaza ngo biroroshe urumva akazi karakomeye cyane so Imana bahezagire mubana yamutera imbere ndazi ko urugendo rutari goroshe mushikaho mugetse ariko karakanwa kavirigire Imana yagize gutya guswe burarengana so abantu babana yabakurikira Isaac TV kuko ibiganiro byinshi byiza murabirondera kandi mukabibashikiriza tureke rero bya byo bujyajya ngo none ngo uyo nkuru wayikuye he urumva ngo nayikuye kwa Isaac TV kubera kutagiye kwiyaboresha kuri channel yiwe kugira nawe mu bantu ba mbere bagira baronka amakuru oya twagiye twese tugire kakana hama duheze hama icyo novuga nuko abantu bobandanye bakurikira indirimbo umva channel ya Pablo Nihiri bamanaye banamufollowinga nanje bafollowinge banayipartage kuko n'indirimbo iryoshe ifise message cyane I know ico nemeye cyo nuko guhera no munsi guhera aho igigano kiza kuja kuri YouTube abantu bese baraza kuba interesse na umva kuko nizuke nziza attention indirimbo je mfa kwemera musaza mwana ndagoye so bamufollowing ujya musaza kuko afisa akazi kenshi afisa indirimbo nyinshi narazumvise kandi zoba ryohera ijya ndirimbo rero bayipartage ndakunda nakoze style jemwo nkako kutangura kwanza kwiyegereza ama collab ibiki style nziza cyane bon arazi umuziki kandi kugira ngo umuntu amutahure nuko amanza akamwumviriza so niba bandanye rero bamwumviriza ibyiza biri imbere afite indirimbo nyinshi narazumvise nyinshi nziza siko namuvuga ngo twakoranye afite indirimbo nyinshi style ani aririmba bazovuga ati wow urumva rero bandanye bamukurikirana kino novuga gusimana Imana imuhezagira hari kuko n'umwana mwiza burya mu buzima hari abantu bofuma hari umuntu atoguha amahera mu buzima ariko presence yiwe ukubaho kwiwe ukuntu umuyaga bikaguha ibintu byinshi bisumba amahera so ego kabisa avuze neza cyane reka mu gusozera vraiment
muri iyi ndirimbo nyene yawe na Pablo jewe haraka desi muriko mura desinga shaka ufashe tukadesinga ngaha hamwe shaka playing indirimbo ama none nuko nyene areba yitwa umbazuka byeza kabisa ala Emery SUN ndagushimira musaza turabashimiye cyane Imana ibahezagire mwagize neza ikiganiro warwifashe kuko atari gucangamije kidogo nifashe urabona ko turi ahantu hejuru kugira ngo wagize ikintu kiba cangira urabona voilà Emery SUN twari kumwe nawe ngaha na uno munsi nta byinshi namubajije kubijanye na private life ndabimubikiye iyo bijya gusa nayigukira Imana ishimwe anozi nari focusing sana n'indirimbo mujera kubakurikirana izo ndirimbo nziza cyane hama je twaza class namukurikiye bwana Emery SUN kugira baje mazina ya nyakuri ni vy'indavye Emery ni vy'indavye Emery voilà Emery SUN ni vy'indavye Emery naje ngaha namukurikiye ngakugira atu shikiza message zanje zashitse rero voilà Big FIZZO jandaye sasa na collab mzee wangu siniangushi Jeri twaza classic Kim Junior niyo twaherekejanye kugira kuishika ngaha aho twamusanze Emery SUN yari muri gym we nuwagira kandi umusaza hariya abana umusaza Farias ya autorité cadeau ushaka zaniki atatizama cha taleta sawa bye bye ciao ciao Isaac TV